cerekana icyo cete nicagushikiye urabona ko nkurungikiye umusatsi wanje Namani ngo umukize imibembe wiki ndamukize imibembe INTAHE NGIRAKAMARO TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera akaja kuvugirwa n'Imana abesiriya okukiziga ndwara yo tutoshoboka yego toshoboka byandi toshoboka niba bishoboka bamara abandanya eka yeka abantu kanya nyumba naraze Enda zibari. Imibembe irandembeje. Nami wanje ngagwara kumva narose amakuru ko mugisi ariko ushobora kumutira indwara yawe. Yo, ibyo biracyo. Yego. Kana mwayigirije. Yo kashi. Rindi. Bavuga ukazana cyane bene ngauta. Zani igice umwami kirungitse n'umwami w'isi. Kizatu kimushinde. Mami yakuhoraho nimwakire ikitete kivuye isiri. Chenda abiki chete kivuye banditse gute cerekana icyo cete nicagushikiye urabona ko
nkurungikiye umusavyi wanje Namani ngo umukize imibembe. Wiki ndamukize imibembe. Jewe nabaye Imana kuva cyane kugeza aho jewe bavuma ku muntu ngo ndamukize imibembe. Akazakurana tukuri cyane mu ndabire nawe naje abantu Imana tibi bintu jewe jura bari bintu jewe urabibona umurima ibanhaje umuntu ajanye icete kivuye isiriya kivuga ko umwami yokiza umuntu arwaye imibembe none umwami yitabuye ku muntu genda ubwire umwami umurungikire aramenya ko isirayeli hari kurwanya inga tubimumenye mwami nyakora aho hari umuntu akurondera ngo aragomba icyo muvuga Gehazi Gehazi mubwira ati ngo nurenguke ukenzwa n'amakiga Gehazi wonyene kunzindu. Turabahora umwami nyaguhora umuntu w'Imana Elisa arakuntumyeko ngo niki cyatumye wikanamura kw'impuzu zawe ngo mumurungikire aramenye ko mu Bwisirayeli hari uvugishwa n'Imana ngo mumurungikire aramenye ko mu Bwisirayeli hari uvugishwa n'Imana. Gehazi nimujyane n'uwo muntu. genda ubwire genda wiyuhagire muri yorodani umubiri wawe uraca umanura Ugenda wiyuhagire ilekana wombi muri yorodani umubiri wawe uracumana. ese umwanya wanjye nataye ayo wacu nta nzuzi nziza zariyo vapani hapa nari kwibagira amakiro kandi ndamwigiye databu mbega muri mana rubiri ikigoyi arungiko neza kwihagira inshuro Reka mve kugenda. mufati none ko nakira yamenze basha databu reka turakwiza za nshuro Reka ndazigwize ndaha. henda kiza abarinzi banje henda kiza databu yarakize reka dusubire ku muntu w'Imana muntu w'Imana yarakize kuko nayo n'Imana yashaka gusa atari Imana ya Isirayeli rero ndakwinginze nyakiringe munakuzanire ndakora ingora uhoraho umwana zatumye ntabishobora kwakira ndakwinginze nyakiringe munyakubaho ibikunda wowe utanyemereye ntibambere ibyo twarwa n'inyungu zibiri zohora kukamako ariko urahaza kandi akeneye kutazakabuja mu ngoro yarimo wose Gehazi guha ibyo Ngengeni.
내가 나타난 자마에 어린이들이 묻히 어느 판이 내 목표에 가오에는 날내 잡시 간다 띠포들 야, Namani, kat kamu jangan hukum kau, kalau sama sih, kamu ini ada video kurang-kurang lah, di feta kita hal. Kasih tak guru bagus lah, kalau tu ini nama dia kurang-kurang, baru ini kamu tuat. Ini yang baru kurangnya nama saya. Yo, murakot. Ibu kata tak cukup. Lama. Kata kuat. Hari ini di mana ya di Kiawe, di Kiawe, di Kiawe. Guys, ukuye. Anahan. Aho akurikira ujya mu havuye mu gikorwa cye wiwe ngo ahindukire mu ngure. Mbega iki ni igihe cyo kwakira imyambaro cyangwa amaventi. None rero ko wakoze ibyo imibembe yari kuri Namani nzokoba ko n'urubyaro rwawe rwose. Yo, yo, Imibembe, Imibembe, yo, 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 yo. ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera.